nta wumva ingene amafaranga azokoreshwa muri uyu mwaka yongerejwe ibice bishika 64% ugereranije n'ayari yategekanijwe mu mwaka uheze. Nkuko tubizi, haba ku isi, haba mu karere, haba mu Burundi, ubutunzi bwifashe nabi. Twagira tubibutse yuko iyi ngingo y'amafaranga azokoreshwa ishitse mu gihe mu Burundi iduga ry'ibiciro rirenga ibice 40%, mu gihe itajya agaciro k'ifaranga rigeze ku bice 100%, mu gihe ibiciro vy'ibiribwa n'ibindi vyankenerwa biduga ku munsi ku munsi, mu gihe ubukene ntangere businzikaje abarundi barenga ibice 80%, inzara ikabizura inzara mu gihugu cose, mu gihe urwaruka rutagira akazi, mu gihe ubutunzi bugeze ku gipimo giteye agahinda, mu gihe ruswa yatsa indaro mu Burundi, eka n'ibindi bibi vyinshi bizingamitse ubutunzi bw'u Burundi. Umuntu rero akibaza ati none muri ibi bihe ubutunzi bw'u Burundi bumeze nabi, bumeze gutya, leta yararonse amafaranga yo kuongereza kugira ishobore kuduza amafaranga ategekanije mu mwaka? Ivyo mbega birashoboka? Kiretse nimba leta yarubuye amafaranga adasanzwe, ivyo byose birimwo igifungo. Ica kabiri, haraheze iminsi umukuru w'igihugu amenyesheje abarundi cerekezo c'iterambere, aho yavuga ko mu mwaka wa 2040 Uburundi buzoba buharurwa mu bihugu biri mu nzira y'amajambere, mu mwaka wa 2060 naho Uburundi kikazoba ari igihugu giteye imbere. Abarundi bumvise ico cerekezo bari biteze kumenya ingene bazogishikako, ibisata bizoshimikirwako, eka mbere bari bizeye yuko amafaranga azorangura imigambi y'uyu mwaka wa 2023 ushira 2024 azoshimikira kuri ivyo bisata leta izoba yashize imbere. Ku bwacu, kubera Burundi ari igihugu gikenye cyane kandi abanyagihugu bashonje, twizera yuko uburimyi n'ubworozi arico gisata kizoshimikirwako kugira abantu baronke ivyo bafungura bikwiye, umusesekara ufashe guteza imbere amahinguriro, uwundi ushoge mu mahanga haboneka amafaranga y'agaciro. Haba namba ico gisata c'uburimyi n'ubworozi caronkejwe ibice 8% gusa ku mafaranga yose yategekanijwe. Ahubwo twabonye ibisata vy'umutekano mu gihugu hagati n'ukwivuna abansi ari vyo vyashizwe imbere. Amafaranga ashigwa mu gisata cyo kwivuna abansi angana n'ibice 3% vy'umwimbu w'igihugu, ari vyo PIB mu rurimi rw'igifaransa. Umuntu agaca yibaza ati mbega Uburundi bwa buri mu ntambara bugwana nande? Ikindi, ejo bundi naho abarundi babwiwe yuko mu myaka itarenga 5 gusa bazoba batunze amamiliyoni kubera iyorora ry'inkwavu. Benshi baciye biyumvira bati mbe cacerekeza umukuru w'igihugu yadushikiriza muri ndamukiza umwaka wa 2023 co guteza imbere Burundi cari gishimikiye kwiyorora ry'inkwavu? Mbega kugwanya inzara n'ubukene, guteza imbere amahinguriro, gushora ibintu hanze, ivyo vyose abarundi babizeye mwiyorora ry'inkwavu? N'ubu abarundi ntibarasobanukirwa. Ica gatatu, abantu benshi baratangaye babonye ko leta yageneye amamiliyardi menshi amakomine, mu gihe abayobozi benshi b'ayo makomine baranzwe muri imyaka iheze no gusesagura no gusahura itunga rya leta. Bamwe mbere nk'uko mwavyumvise bakaba barigijweyo, mu gihe abayobozi b'amakomine kandi aribo ba mbere mu mafraude avugwa, mu kudandaza igitoro, mu kudandaza isukari, mu kudandaza ibiyeri, isima n'ibindi bidandaza vyankenerwa. Mukaba muzi kandi yuko amakomine adafise ubushobozi buhagije bwo gutunganya no guteza imbere amakomine bashinzwe. Ikomine idashobora kwegeranya amafaranga angana n'imiliyoni 500 z'amarundi bakayishinga ngo ikoreshe amamiliyarde avuye mu banyagihugu. Ubwo ntihari hakenewe ko amakomine abanza gusubirwamwo agatunganywa neza, kiretse nihaba hari icinyegeje inyuma ntawubizi. Ica kane, muri aya mafaranga nyene yategekanijwe gukoreshwa mu mwaka wa 2023 ushira 2024, leta yateguye ko ibice birenga 50% vy'ayo mafaranga bizova mu mataxi n'amakori azova mu idandazwa, yaba iry'ibifungurwa, yaba iry'igitoro, isukari, eka n'amataxi n'amakori azotangwa n'abikorera utwabo bakeya basigaye bagikorera mu Burundi, n'ayandi makori n'amataxi leta iheruka gushiraho. Ariko ico leta yibagira nuko aya mataxi n'amakori mu Burundi
yabaye umurengera. Ku bipimo dufise nuko ayo mataxe n'amakori angana n'ibice 17 kw'ijana vy'ubutunzi bw'igihugu, n'amafaranga menshi cane cane uravye ubukene bw'abarundi. Aya ni mafaranga azova mu mfashanyo n'amadeni Uburundi buzokura haba mu ngurane mu mabanke yo mu gihugu, azoha leta haba mu mabanke yo hanze, yaba ingurane zizova mu mashirahamwe mpuzamakungu. Ivyo vyose bikaba bizokongereza amadeni leta ifite, bigahungabanya n'ubutunzi bw'igihugu kurusha. Uko bimeze kose, mu kurangiza, nihweje ukugena ayo mafaranga azokoreshwa mu mwaka wa 2023 ushira 2024 yatunganijwe, ndabona ko intumbero atari yo kuzamura ubutunzi bw'igihugu canke gutegura kazoza keza ku Burundi n'abarundi, ko ahubwo bifise izindi ntumbero. Ikindi mwomenya nuko Uburundi bwumvikanye n'ikigega mpuzamakungu FMI ku mugambi w'imyaka 3 irenga mu kuzamura ubutunzi. Nico gituma muri iyo ntumbero, muri iyo myaka 3 nta yindi migambi ico kigega canke ayandi mashirahamwe ashigikiye umugambi nka Banki y'Isi Yose, Banki ya Afrika, eka n'ishirahamwe rya Burayi bizokwemera ridaciye mu mugambi wumvikanyweho n'abo bafasha b'u Burundi.